Itangazo ry'umugambwe w'abadasigana iprona ritajanye n'icegeranyo kivuga neza ingene amatora y'abashinga amateka n'inama mparuzwajambo za komine n'igenekerezo rya gatanu ruheshi 2025 yagenze. Intangamarara. Igihugu c'u Burundi camye gitegura amatora kuva kikigwanira intahe yo kwikukira mu 1960 n'ayandi matora yaratunganijwe nko mu myaka y'1985, 1985, 1982, 1983, 2005, 2010, 2020. Muri ayo matora amwe yaranzwe n'utunenge, ayandi ndetse yaragiyemwo ubusuma bwatumye abashingantahe b'abanyepolitike bamwe bayiyamiriza. Umugambwe w'abadasigana iprona wamye na ntayo witaba ayo matora kandi ukavuga utarya umunwa ibitagenze neza. Muri iyo myaka yose kuva mu 1990 gushika na 1960 gushika mu 2025 Burundi bwaraciye mu magume amwe ateye ubwoba gusumba ayandi, yose yahekuye Burundi n'abarundi. Two kwibutsa abarundi imyaka yaranze akahise kabi k'igihugu cacu mikuru ni imyaka y'igihumbi 1965, 72 gushika 73, mu 1988, 1993 gushika 2003 hamwe n'ingorane zabaye mu 2015. Niyo myaka yakomerekeje imitima y'abarundi gushika n'ubu itarakira. Uburundi buracari mu nzira yo gusubiza hamwe, burakeneye ubutegetsi bunywanisha abarundi. Hejuru yaho buracakeneye gufatwa mu mugongo mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu. Uburundi burakeneye ubutegetsi bwisubirako bw'umutima ukunda, usabikanya neza ivy'igihugu, ariko kandi ushira imbere ubutungane muri vyose. Amatora duherukamwo yaje yongereza ugucanishamwo kw'abarundi bari basanzwe bataravavanurwa nako kageso, cane dufatiye ku vyegeranyo byashikirizwa n'uwo mugwi byari by'umugwi severe byaza bisubiza abarundi inyuma kuko byari bihengamye. Itunganywa ry'amatora yo mu 2025 yabaye mu gihe abarundi bari bagikeneye kwerekeza ku mahoro arama, gusubiza hamwe be no kwibagira kahise kibihe bibi byaranze igihugu cacu, ariko uko byagenze byavyuye ukwinubana mu kibano no mu bya politike, kuko ryabaye ishaka ry'akarenganyo kavyara uguhungabana mu gihugu tutaravye neza. Ubwa kabiri, ibijanye n'amatora nyezina y'ibihumbi 2025 uko yagenze. Ubwa mbere duhere ishirwaho ry'umugwi seni n'inzego ziwukomokako. Umugwi ujejwe amatora seni ni urwego rufise intumbero nyamukuru yo gutunganya amatora kuva mu ntango gushika here, ufashanije n'abayajamwo bose nk'uko amategeko abitegekanya. Umugambwe w'abadasigana iprona warabajijwe mu ishirwaho ryawo n'inzego zawo, naho ivyo vyose vyabaye nk'uko byari nk'ibikanganyoni. Ivyandikwa ry'abitoza ryagenze gute? Muri ico kiringo abazoja mu matora bategerezwa
gushirwa muri ico gikorwa, ariko umugambwe w'abadasigana warakumiriwe mu ntara nka zose n'amakomine yose, umugambwe uritwara ariko nta cavuyemwo. Bwa gatatu, ibijanye no guhagazi abazocungera amatora byagenze gute? Mu ngingo ya 40 y'ibwirizwa rigenga amatora rivuga ko ibiro byose by'amatora bitegerezwa kuba bifise ishusho yerekana ko abanyapolitike, uburinganire bw'abanyapolitike b'ubwoko n'ibitsina burimwo, ariko ivyo byose ntivyubahirijwe. Muri ivyo byose umugambwe w'abadasigana warakumiriwe mu ntara zose no mu makomine yose, n'ibisabo byose byo gukosora ayo makosa iprona yagize ntivyumviwe. Igihe cyo gutora amakarata yoyo byagenze gute? Ico gikorwa caranzwe n'ubusuma mu ntara zose z'amakomine yose agize igihugu cacu, uko abarundi benshi baragiye gutora amakarata yabo, ariko ikibabaje nuko benshi mu bicugwa ko batazotora umuganga uri ku butegetsi basanga barenganijwe ntibaronka ayo makarata. Abanyagihugu batangajwe no kubona ko imbere y'amazina yabo hari akamenyetso kerekana ko batoye izo karata zikaba zahawe abandi. Aho twabamenyesha kandi ko n'abana badakwiza imyaka yo gutora baronkejwe amakarata mu ntara zimwe zimwe, ubwo bukaba ari ubusuma buteye isoni. Iyo nyifato igayitse ikaba yatunganijwe n'abarongeye ibibanza byo kwandika bandikiyemwo abazokwitoza, byahavuye abazotora, byahavuye ari navyo biba byinshi muri vyo ivy'amatora, bafatikanije n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi. Umugambwe w'abadasigana iprona warabivugiye ku mugaragaro, ariko abanyagihugu bataronkejwe amakarata ntibigeze bayabona, naho umugwiseni wari wavyemeye kuzoyatanga. Mu nyuma umugwiseni ubonye utayatanze warahaye uburenganzira bwo gutora ku bataronse ikarata zabo bakoresheje agapapuro biyandikishirijeko hamwe na karangamuntu, ariko abarongoye ibiro vy'amatora ntibigeze bavyubahiriza. Mu mwanya ukuntu amatora nyezina yagenze, amatora y'abashinga amateka n'inama mpanuzwa jambo za komine yo kuwa 5 Ruheshi 2025 yaranzwe n'utunenge twishi n'ubusuma butagira izina mu ntara zose n'amakomine agize igihugu cacu. Abarorerezi bacu bari bagiye aho batorera b'abarundi, bari bagiye barenga inderetsi, barenga 10,000 bari bakwiragwijwe mu ntara zose, amakomine yose, amazone yose n'imitumba yose. Baregeranije ivyemezo amajana n'amajana, baranavuga n'amabi ateye ubwoba yemeza iyo nyangwa ryeruye ry'itegeko rigenga amatora. Muri ivyo vyabaye iprona ishimye kwerekana ibi bikurikira. Ubwa mbere, ukuzuza amasandugu amajwi imbere y'uko amatora aba mu bibanza vy'amatora bitari bike. Kwirukana kw'abarorerezi bacu hakoreshejwe inguvu ku mazu nka yose y'amatora, mu matora hagati no mu mwanya wo guharura. Ukwibonekeza kw'imbonerakure z'umugambwe CNDD mu tuzu tw'amatora bakoresha iterabwoba mu gutegeka abatora ikibanza batoramwo kugira ngo batinde batore umugambwe uri ku butegetsi. Inyifato y'iterabwoba y'abagize ibiro vy'amatora baherekeza abantu mu tuzu tw'ubwiherero
akabategeka gutora umugambwe uri ku butegetsi, gusinyisha ku nguvu impapuro z'ivyegeranyo FD imbere y'uko amatora aba canke arangira, kwaka ku nguvu abaje gutora amakarata yabo ngo babatorere, ubuzu bw'amatora bwose bwari burongowe n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi, mbere n'abaharuye amajwi bari abanywanyi b'uwo mugambwe nyene. Isoma ry'amajwi yavuye mu matora byagirwa mu kinyegero n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi, kuko barasoma ntibereke indorerezi zacu ivyo basomye ko ari byo. Abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi barisubirije gutora kenshi kandi atacamira. Abagize ibiro vy'amatora bamwe bamwe baza baratora kenshi kandi nabo nyene bisubiriza. Itora bwoba n'ihagarikwa ridaciye mu mategeko y'indorerezi z'umugambwe w'abadasigana kububahutse kwiyamiriza ubusuma buriko buraba ku mugaragaro. Mu gusozera, amatora y'abashinga amateka n'inama mpanuzwa jambo z'amakomine yabaye ku wa Ruheshi 2025 byabaye nk'umwanya w'imfagusa. Kuri ivyo vyose, Iprona imenyesheje amakungu ko yiyamirije ibintu byose bizova n'ibiriko birava muri ayo matora n'ibisomwa nk'ivyavuye muri ayo matora yo kuwa gatanu Ruheshi 2025. Iprona isavye umugwi seni kubona kumwe nk'umugambwe Iprona ukabona ubusumwa n'ubunyonyezi vyaranze ayo matora, ukareka kwemeza ivyavuye muri ayo matora kuko ko bari guhemukira abarundi. Iprona irababajwe kandi iraneguye abarongoye intwaro hamwe n'abajejwe umutekano bamwe batashoboye kubyifatamwo neza mu kureka guhagarika ubwo busuma, ahubwo bakifatanya n'abariko barakora ayo mabi. Iprona isavye ibi bikurikira umukuru w'igihugu: gufata ingingo aravye ingena ya matora yo kuwa gatanu Ruheshi 2025 yagenze, ategekanye ingingo n'inyifato ibereye kugira ngo ahagararire demokarasi mu Burundi isa n'iyiriko iragenda akagirire. Gufata ingingo zo gufungurura umuntu wese yahagaritswe afungwa kubijanye n'aya matora. Ivyo bikurikira ivyo dusaba leta y'u Burundi: gutunganya no gutanguza ibiganiro vya politike bihuriyemwo bose kugira dutorere inyishu ingorane zatewe n'aya matora. Ugutanguza ukwiyumvira kwimbitse kofasha abarundi ukwiyumvira ukuntu intwaro ibereye mu vya demokarasi yoshinga imizi mu Burundi, mbere igasubirwamwo neza kukundi itunganijwe uno muzi. Gutegura isuzumwa, ivyo bita mu gifaransa audite, y'ukuntu amatora agenda mu Burundi kugira bizokunde twisunge mu myaka iza amategeko agenga amatora aciye mu muco, yizewe na bose kandi atekanye. Ku makungu yakurikirana aya matora, kutemera aya matora yavuye mu busuma, gufasha nyabuna kugira amasezerano y'Arusha
asubirane akanovera n'ijambo yo yonyene ashobora guhagararira amahoro no kunywanisha abarundi. Mugabo muri ino misi yahebwe akibagirwa. Ku barundi dusavye ko boguma batekanye kandi bafatanye mu nda, bima amatwi amajambo n'ingendo bicanishamwo by'abanyapolitike bamwe bamwe bobabwira. Umugambwe Iprona uranegura ukuntu ababororerezi mpuzamakungu na bamwe bo mu karere bafashe minenegwe ivyabaye muri aya matora mu kwemeza ko aya matora yagenze neza. Umugambwe Iprona usubiriye kwemerera abarundi n'amakungu kuzokwama ushingiye buri munsi ku vyiyumviro vyawo vy'ubumwe, vya demokrasi, amahoro no kunywanisha abarundi. No muri iyo ntumbero umugambwe wemereye abarundi n'amakungu kuzoguma wugura imiryango yawo ku biganiro byubaka bitujana cane cane ku butungane kuri bose, budujana gushika ku gihugu cifashe mu vya politike n'ubutunzi. Murakoze.